uwo munsi nyene wo kwigenekerezo rya 11 Rusama uno mwaka, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rijanye no kudasaba viza abafise ibitabo vy'inzira vy'icubahiro canke vy'akazi yatewe kw'igikumu n'amareta y'ibihugu vy'u Burundi na Guinée Equatoriale. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, commissaire de police Gervais Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Umusiguro yatanze, umushikiranganji Ndirakobuca yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa mu gihe yo kwemeza ikaba itegeko izotuma uruja n'uruza rworoha hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale. Abakenguzamateka basavye ko abenegihugu boza baramenyeshwa integuro z'amabwirizwa aba yemeje, abagwizatunga bo mu Burundi n'abo muri Guinée Equatoriale nabo nyene bakoroherezwa ntibatange viza. Abakenguzamateka bamaze kunyugwa n'isiguro z'umushikiranganji baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.